Dani Parudo Dani polisi iri kwimbwira nuruke ngende muri polisi umva gute ibisigo vyanje vyose bashaka ibipapuro babisige muri polisi vyose bitware muri polisi gusa we aho ugenda ikintu cyawe cyose uzoba gukijanye ntuzugisige polisi nta ngorane mugabo umviriza wowe isobanure ntutinye kwisobanura ubabwire ati jewe nta sindi umusuma nta kosa mfise uvuge ingorane mufite ugerageze uvuge uko ushoboye wumvise mafi hata mafi magi taba okay hama gusa polisi wowe ni mudashaka gutaha urabwira ati sishaka gutaha ugomba gutaha urabwira ati ngomba gutaha bagufitiye ideni banzo babwire ati icyambere imbere byose nabanza ndihe atandishe wapi yasa kundiha amahere henga bampaye ijana kandi polisi turi kumwe ni wanke none ni wanke uvuga ati mpumushara wanje mufate baca amahere hama ninjire mufate namwe umushahara wanje namwe umushahara jibi okay ana ruhi polisi ana jibi tegeza ati jibi furus ati mafaranga yanje imache ngenda muri polisi mia jibi mia 900 shughuli 900 no shughuli 900 jibi mia hata 700 jibi mia ni wanke bayaguhe no no 900 ana shughuli 900 umupolisi telefone tuvugane umupolisi telefone tuvugane okay wayitabira indani okay wayitabira indani ngo polisi yitabira indani okay mugeze indani polisi ucumuma tuvugane kubera iki bagutwara bataguhembye nibanze baguhembye amahera bampaye amajana 8 generali inkase none wumva no ntaco yaraguhaye ijana ubaguhaye amajana 8 nta kibazo naryo lisabe naryo ndiko ndarisaba ati rimpe naryo timiya ati majana ryanje rimpe tirimpe hama ninjira wisiza bivuyemo sisubira kuronka jibi mia mama no jibi mia mama jibi mia papa ana shughuli aruba bet ana shughuli aruba bet jibi harara himwadi jibi ntubemerere nibari guhe niyo jana ryawe bari gutwarira iki nibari guhe ana ruhi shughuli mama ana ruhi shughuli jibi hata mia unaona mia na vora hivi jibi mia bagena hata kubinjira na jesi ninjira batayambaye nibaguhijana ryawe nukuri mugisha kandi madamu je kumubuza amahoro je ibintu twapfe n'ibintu bya burofu ibintu bya kuri shene je nagude jesi ninjira ntaco bangira sinaho bankubita simfa oya ntibagu ikintu kibishe n'ubwoba abapolisi babwira ati jewe nta kosa nakoze ati nta kosa nagize je naguze ibintu kuri shene nigura ibintu kuri shene ana shughuli albabet jibi mia umva nimba hariho ikintu kinezereza ni gufasha umuntu ariko arakombata nk'uko ahantu ari ku telefone ari kumwe n'abapolisi na inabuja nkamusaba nk'abapolisi tuvugane hanyuma bakavyanka mugabo nkagomba ndamugira inama rero umuntu akombata nk'uko gusa nyene barambwira ati nukuri tuzadushigikiwe tuko turavugana nawe uri kumwe natwe nanje nimba hari ikintu kinezereza ni iki nukuri uyu bari bamwirukanye bamwe mu mushahara wiwe bariko baramutoteza baramuhembye kandi ari mu gipolisi n'ubundi ko ndamukurikirana unyene tuvugana tumaze nk'isaha zigera kuri saa zibiri turi kumwe bari mu gipolisi inabuja yase gutanga amafaranga avuga ngo umushahara wamuhembye ngo awukoremwo ngo hanyuma ngo bateranye itiki ngo atahe mvuze toya ntubahe wewe babwire yuko wewe ushaka akazi niho nyokobuja ko afise inzigo ntiyemera atuma heba amafaranga kuri liti butahe ati we gumuvuga gucyo gusa yuko ushaka akazi amafaranga yabo ntiyabaha ibi nivyo bintu tugeze ko muri umwanya tuko turavugana ariko intervention ya mbere zamura yigirira mwebwe nyene mumfashe nk'uyu vraiment umushigikiye uranezerwa kuko ibyo mubwiye ngo bikora ibi arabikora no kuri Imana imuhezagire hanyuma rero abantu benshi mwamutabarije inbox sinashimye kubishura kubera ko twaciye twivuganira nawe nyene kugira ngo turwane urugamba kandi murabona ko ruragenda neza abantu ntishuye mu mbabarire reka mumvirize ikiganiro kigufi tugiranye ukuntu twatangiye tuganira
gushika naho uyu munsi ubu turiko turavugana ari muri polisi kandi yahembwe amafaranga yiwe, igisigaye tugomba turabe itike y'indege yitahire kuko yari asigaje amezi abiri nimba atari amezi atatu ngo amare kontra canke bamuronderera akandi kazi mwo kimwe rero araronka kimwe muri ibi, ariko ndazi baramuha itike kuko n'abanyenziga bavuga ati aho kuguma muri Saudiya utari mu nzu yacu batuma batanga amafaranga y'itike y'indege. So nuko rero muzoze muramfasha ndababwiye ikintu mu gikore mumfashe turwane urugamba niho ujya mu gora nukuri kino kiganiro umuntu ariko arankurikira ari muri Arabie Saoudite umuntu atakigira ko je sinzi ikintu muriko murashaka basiza muvyumviriza mu bibwire na bagenzi banyu erega simaka ngo umuntu abimvise ikiganiro we ivyo wumvise bibwire mugenzi wawe gutyo ubutumwa mukura kuri runo rubuga rwanje muzobuhanahana mwese mutimbe kunyanyaswa bizohagarara abazabatera ubwoba bazababone ko namwe musigaye mufise kurinda ubusanzwe ubwoba nibwo busanzwe nibwo bubiyica. Reka dukore iki kiganiro rero ibisazi ubwo nyine nce ndashira induru ku munwa nca ndiruka nca ndiyugaranya ahantu mw'itwarete maze kwiyugarana niho naciye mbwira abantu nyine ndaguma ndababwira ingene bimeze maze kubabwira uyu madamu wanje niwe yaciye ababwira ngo ndi umuntu mubi ngo nasaze ngo ibiki n'ibiki burya ndababwira ati rero ni mumpa amahera yanje hama mu ntware basi ko nasaze ni mumpa amahera yanje. Allo none witwa nde kwanza? Yo sorry kandi ahantu hinga ndakubwira ahantu bantwaye je ntabwo bantwaye kuri office bantwaye kuri police aho bahora banjana naho banjana ama nitwa Anisa erega none witwa nde? Merci nitwa Anisa ino bampamagara Anisa ariko ku mazina yanje ni Kwizera Vanessa. Ivyo vyiyo hari ubikubajije kweri je mbwira amazina yawe y'ukuri. Kwizera Vanessa. Wasafiriye ryari? Nasafiriye 2024 mu kw'icumi itariki 22 z'ukw'icumi. None ubwo wagira muri kontra rero? Kontra yoheze itariki 22 z'ukw'icumi nyene. Wasafiriye n'ikigo citwa gute? Jalo muri miriware cari kikiri muri miriware Jalo. Jalo Muzi gutabaza mwebwe muvuga ibidakenewe ibi nivyo mbashaka namwe muravuga ibindi mukavuga ibindi ibi nivyo vyo nyene je mbashaka ivyo bindi vyose biza bikurikirira. None Jalo warababwiye ingwano ufise wabatelefone babwira ingwano ufise? Namutelefone ujya mu mama ari hano yitwa mama ari kuva je noneho nagashika ino nta bibazo nta muhoro nigeze ngira nguma ndamutelefone ujya mu mama atanyitaba. Ubu none wamutelefone kuri iyi ncuro? Iyi rero namutelefone naho nyene ntiyitavye. Ubu muriko mugenda hehe none? Jebuye polisi yaje kuntora iranyaka nyine cyangombwa imaze kunyaka pasiporo yanje polisi ca ndayimushikura ca ndiruka nyine uravyumva nawe kwigira umuntu umuyoboye ca ndayimushikura ca ndiruka. Wayishikuye nde? Polisi. Wayimushikuriye kino ni polisi? Pasiporo kuko yarayitwaye bariko baramubwira yitware. Niyo umupolisi atwaye pasiporo hari ingorane? Ndabizi ntavyo namenye. Umupolisi atwaye pasiporo ntayigusubiza? Ndayimuhe none je naciye ndimushikura nibaza ko yoba yitwaye ahandi. Oya wamaze kuyimwa akayigumye mugabo nibaza ko yari yayibonye. Ega umupolisi ikintu kica abantu wowe ndumva gusa ndumva ni vyiza nta n'ubwo bufise ariko ikintu cica abantu ni ubwoba no kutamenya amategeko. Polisi ije urayisobanurira ukayibwira ibibazo mufitanye n'uwo muntu muri kumwe kandi barakumva iyo ubivuze neza urumva. Ntibanyumvira igihe yaciye aguma bacangacanga no mu madamu ntiyigeze uramubwira ati numa mvuge ati numa mvuge nanje mvuge urumva ati muje kumwumviriza ubu reka nanje mvuge urumva ivyo kwigira umuntu wayi utababwiye ivyiwawe ugafata ivyo Dani polisi iri kwimbwira nuruke ngende muri polisi umva gute ibizigo vyanje vyose bashaka bipapuro babisige muri polisi vyose bitware muri polisi gusa we aho ugenda ikintu cyawe cyose uzoba ukijanye ntuzugisige polisi nta ngorane.
mugabo umviriza wowe isobanure ntutinye kwisobanura ubabwira ati jewe nta sindi umusuma nta kosa mfise uvuga ingorane mufitanye ugerageze uvuge uko ushoboye wumvise mafi hata mafi magitaba okay hama wowe nimba udashaka gutaha urabwira ati sishaka gutaha ugomba gutaha urabwira ati ngomba gutaha bagufitiye ideni banzo babwire ati icyambere imbere byose nabanza ndihe atandishe wapi yase kundiha amahera hengaya bampaye ijana kandi polisi turi kumwe mugabo ni wanke uvuga ati mpumushara wanje mufate baca amahera hama ninjire mufate ati namwe umushara wanje namwe umushara jibi okay ana ruhi polisi ana jibi tegeza ati jibi furusu ati amafaranga yanje imace ngenda muri polisi mia jibi mia 900 shughuli 900 no shughuli 900 jibi mia hata 700 jibi mia ni wanke bayaguhe no no 900 ana shughuli 900 umupolisi telefone tuvugane umupolisi telefone tuvugane wayitabira indani okay wayitabira indani ngo polisi yitabira indani okay mugeze indani polisi ucumuma tuvugane kubera iki bagutwara bataguhembye nibanze baguhembye amahera bampaye 800 generali inkase none wumva none ntacyo yaraguhaye ijana ubaguhaye 800 nta kibazo naryo lisabe naryo ndiko ndarisaba atirime naryo timiya ni ati majana ryanje rimpe tirimpe hama ninjira wisizo bivuyemo sisubira kuronka jibi mia mama no jibi mia mama jibi mia papa ana shughuli aruba bet ana shughuli aruba bet jibi harara himwadi jibi nubemerere nibari guhe niyo jana ryawe bari gutwarira iki nibari guhe ana ruhi shughuli dira ana ruhi shughuli mama ana ruhi shughuli jibi hata mia unaona mia na vora hili jibi mia jana hata kubinjira na jesi ninjira batayambaye ego nibaguhijana ryawe nukuri mugisha kandi madamu je kumubuza amahoro je ibintu twapfuye n'ibintu bya burofu ibintu bya kuri shene je naguze jesi ninjira ntacyo bangira sinaho bankubita simfa oya ntibagu ikintu kibishe n'ubwoba abapolisi babwira ati jewe nta kosa nakoze ati nta kosa nagize je naguze ibintu kuri shene nigura ibintu kuri shene ana shughuli babete jibi mia papa jibi mia ati mumushahara wanje ati mumushahara wanje mpereza ijana ati impa ana hada no kwa tegisi anaibwa kwa tegisi hada anaibwa kwa tegisi tala mama anaibwa kwa tegisi ndiko ndabura ushaka kwa tegisi kugira ntori imizigo yanje barayibaye nimba gutwara ikintu cyawe na kimwe wumvise umviriza aho winjira mu gasho ujane n'ibintu vyawe wavyumvise ndiyo aho winjira mu gasho ujane marabisi anaibwa kwa tegisi pale kwa tegisi no haja kwa tegisi kale no haja papa haja kwa tegisi ana himu haja kwa tegisi jibi hada siyola kwa tegisi basi ana yiji urumva mugi jenda tegisi handi nonge mfisala oya se umviriza reka kugira umusazi vugi hagarara mu kuri zamureka kugira ubwoba wowe uri kuvuga ibintu vyumvikana uri kusabira ibintu byawe polisi yase kunyumviriza iguma yumviriza madame ntumwumviriza madame wawe ntugira ubwoba madame bamwumviriza kuki ntuvyemere ndiyo ntuvyemere Genda ndakuye imizigo yanje yose shawa je ntwari yes tori imizigo yawe yose we uyitwari aho ugiye abari huyijana okay yes. Hama ninjira hari indani wisizo bivuye umviriza ntugira ubwo umviriza
ndaguma mvugana n'umuryango wawe narose nimero zabo nababonye urumva wowe ikintu kihari gusa no gusoba usohotse bagusohoye imizigo yawe ntuyisige gutaha hari hageze gutaha ntuze banke gutaha utanga imizigo yawe nta bindi urabyumva uzuguma uvuga sindi umusuma sinashwanye nta kosa nakoze twapfuye ko niguriye impuzu uzurazibereka ndabereka byose wowe uraza kuba umupolisi niyaza kukwemerera uraza kuyimpa tuvugane ndabibabwire neza byose ntugire ubwoba kumwe nawe sawa wewe gusa wifiningizo bivuyemo nta kiganiro dusubira kugirana wewe gusa madamu gumubuza amahoro ninga cenda kurungika inomero zabo bose wewe ntugire ahubwo zimpe bataraguhuriramwo wifi ubwoba nyarutsa ntugire ubwoba mugo madame wawe ubu atari ukurira tikega nta kindi mu gipfana araguhemvye yaraguhaye ijana iyo ntagucisha ubwenge araguhaye umushara wawe igisigaye ni ukurihira ni uguha passport abo ntibifise yigumye je byose ndabifise ndabifise byose aho igisigaye nuko polisi musaye tike y'indege gushutaha ntugire ubwoba ugomba gutaha ugomba gukora jewe mu bisanzwe nashaka nibandanirize nkora muga kubera ukuntu banabibaye nta kandi kazi noronka urumva ca ntaha urakaronka ndaza kuvugana na polisi irindira we ntugire ubwoba sawa merci reka gukora ndabumvire ntibibaze ndiko ndabagaye okay bumvire muganire sawa ntugire ubwoba ego merci sawa wifi unterefone ngenda kwitaba okay inshuti zanje abantu mwariko mutabariza uyu mufasoni murumva ko ibintu vyiwe biragenze neza kandi baramuhaye amafaranga yiwe baramuhaye ijana iyo ntahaba urumva ko ndamuteye intege agaca aronka umushahara wiwe kandi bari bayamwimye bayafise babikora kawusudi barundi kazi muza maragira ubwoba kubera iki mugira ubwoba ku bintu vyanyu zamurahagararira umushahara wanyu namwe ubu ntumva ko awuhagarariye kandi Imana ishimwe ko namwitavye vraiment no kuri iyo ntitavye umuntu ndababara niyo mpamvu iyo ntitavye umuntu mbabara nk'ubu bari bamujananije bamuhaye ijana kuko ata muntu amushigikiye baramurenganya bigakunda mugabo Mari zirandose inguvu nze ndabitaba vraiment nibaza umuryango we wari kurandondera rero ko nk'ubu bace baronka amahoro reka ndabahereze kwanza kintu kiganiro nuko rero inama ikaba ingingo tukaba turaje gukora ikiganiro n'uwo mufasoni mushikanje ubu nkumva nanje umutima uragiye mu nda aha rero mwumvise ko turi telefone ariko hariho audio za intervention nazo ndazibasangiza burya iyo umuntu tugira ikiganiro nk'uko canke dufashanije buryo nk'ubu nkabifata amajwi ariko ifo ko mwumva ukuntu ubwa mbere vyari vyifashe ndahera ku ntango rero nabufisha ka audio hano audio nka tubiri ya twa intervention ubwa mbere kugira mwumve ikibazo abafise uwo muntu hano ntimwumvise ngo yarafise ingwane zimeze gute byavuye kuki mba ngomba ko navyo muvyumva kuko birafasha reka twumvirize hano rero tumutega amatwi mahoro umugisha mama ndabaramukije hama ku mazina yanje nitwa Kwizera Anisa niryo rimenyerewe muri Saudiya bahamagara Kwizera Anisa bahamagara Anisa so jewe isaha nariko ndasaba ubufasha bivanye n'ingene dufatanyije na madamu kino gitondo jewe navyuse ndakora akazi nkuko byari bisanzwe maze gukora akazi hariho ibintu nigeze kugura kuri shene ivyo bintu urabona n'umuntu akenewe na twishi akeneye utuntu twishi rero maze kugura kuri shene ni ukuvuga yuko ivyo bintu biraza ndabitora vyari bimaze amezi 2 nabiguze abo turi mu kwindwi nabiguze mu kwa gatanu urumva ko amezi 2 yaragera kwire hama rero madamu wanje niho mbonye avyuka nkampamira ariko arasara nkampamira hama maze kumpamira ndigiranye n'ikintu c'ikigugu nyene ariko nawe urabizi ababintu ushobora kubereka kuza akenge kose bigira ikintu c'igitebiri imbere yabo nigeze nyene ikintu c'ikigugu ndigisha nk'uko ariko arumva ibintu ariko aravuga kugira ndabe ko yondeka hama rero aca atangura guhaguruka nyene ashaka kunkoza kw'ikofe nanje yose hamwe umunota cembera aho nyene ndakoma induru burya casubira muri saro bene umukobwa we aricara ca ndamubwira ati jana kuri office
kuri office ca ndamubwira ati simba ngaho utambaye amahera yanje kubera ukwezi kwanje kwaheze itariki 22. Rero nariko ndashaka ubufasha umfashe kugira ngo bace bandungika ntahe ivyo gukora je sinogaruka muri ino nzu kuko nari ndahabaye nyene bitoroshe. Ego sinzi rero kuvyumva amavuko nakoze wadiyo sinatanze umwidondoro ukwiye. Nitwa Kwizera Anisa, mvuka Imwaro komine Kayokwe, ubu novuga ko ari Gitega yagutse. Hama papa wanje yitwa Bayamponde, mama wanje yitwa Nisubire Supesi, nkaba mvuka umusozi wa Ruramba. Ni ukuvuga ingene vyagenze ingene vyatanguye nuku je nakoze akazi mu gitondo ntarayiza waciye ampamagara nyine nkamunira ndagenda maze kumushikira mbonera nkamuniye cyane mbona birakaze nawe urabizi ca ndatangura ndabacanga nyine ndavuga ikirundi ntari carabona se kuvuga ca ndavuga ikirundi burya maze kuvuga ikirundi nkaga umukobwa we acahaguruka ko yose kwikofa ca ndasubira ko nyine ca nakoma induru koko nakoma induru ko je nta gusina sinaje gusina muri Saudiya. Rero maze gukoma induru ndatanze nomero yanje hirya no hino burya ca ndavuga ati reka nawe ndakurondera kuko nari maze iminsi mbona urwaye ndavuga ati umugisha naho ndamurondera sindimutore. Rero jewe nashaka umvugire sihagira ikintu mbera mw'ino nzu. Nagwanye intambara nyinshi inshuti zirabizi abagenzi barabizi ko nagwanye intambara baguma bampanura bambwira ati ihangane ukore. Rero ndagusavye umvugire ndabe unabarize jewe ntagira ikintu bambwira. Madamu wanje yitwa Zaraha madamu wanje genda guha inomero ziwe agira ngo nuba ndondeye nuntore tugiranire ikiganiro uca uba telefona. Murakoze cane. Iyi yindi numero ni y'umukobwa wiwe, iyi yitwa Ayisha ni y'umukobwa wiwe, iyi nayo ni madamu wiwe. Jewe rero polisi ubu yamfashe injanye ahantu mu kizu kirekire ngo ninjire, ariko nicaye nyene nase kwinjira muri ico kizu, nicaye hanze. Rero madamu nabo sinzi ko batashe, ibisigaye je ndavyereka Imana. Gusa shima Imana ukuntu yamfashije mu kwihagararako ntihezagirwe. Nawe ubandanye umfasha Mana. Cheki kuri nashaka akazi mugi nashaka akazi ko urazi nawe nta kintu mu Burundi yo batashe gukora. Ego nirihirikike umushefu wa office niko ariko arambwira nanje namwahira mbwiye ngo umumadamu wanje ngo arariha ngo nanje ngira kumva kubera iki babonye amajana 8 ampaye je nanje naze ngo ndababwira jewe nshaka akazi mu ndondera kandi kazi nkora. Rero bagaca bambwira ngo mama yase nk'umupolisi ari hano arasaze mu rugo arambwira ngo mama yase ngo ucutaha mu Burundi nanje ca ndihorera. Nuko bimeze. Mugisha bayase jewe ngo nukuriha amajana 7 nawe akariha 1300 bayase. Urabona ya mahera baciye bampa ndacayafise ku mufuko je nagumye ndayabika. Urya papa carambwira ati mama yase ngo kurira itike ngo ni 200 ngo uriha 1300 nawe uriha amajana 7. Urumva kubera iki? Kubera babonye ajya mahera kandi jana ntiyari impenzi. Rero nuko bimeze uje baje bankuye kuri polisi ubu nicaye kuri office. Rero namubwiye papa uyu mupapa yaje kuntora waha nyine kuri office ndambwira papa basi jewe ndashaka gukora akazi undonderera kandi kazi. Arambwira ku madamu wawe yase akazi nari kukuronderera uko rutaha kuri office madamu wawe yase yavuze ati nutahe. Ubu rero madamu ari ngaha kuri office twashikanye rero ndarindiriye ndaba uko bigenda. Koze nari nkicumbirize audio je ndavyanka nta na hamwe ndasinya. Je bavuze ngo ndabumvira ndamubwira papa je ndafise abana uti duhera mfise nzotugurira ivyo nzotuguriramwo utwabana barya. Hama rero ujya mu papa nawe kubera gumanyereka ko agwa yadashaka kuvuga menshi ca ndavyihora ubu turi office ndarindiriye. Jewe ndibaza madamu wanje yazanye umukozi mushasha ndarindiriye turabe. Seze nyene ngo ndariha ngo niridike ngo ntashaka nyene. Urumva nanje ndiko ndabwira ati nta mahera mfise ndiha ni mu ndonderere yine zinkore mwase jewe nandire ntahe. Ndayimubwiye papa mbwiye ati ujya mu boss wa kuri office acambwira ngo harasiru. ntibigoye zamara reka kugira ubwoba. Ivyo ni ibintu vyumvikana. Wewe uvuga ati jewe nshaka akazi sinshaka gutaha nandihire canke atandihiye ndakora akazi.
Jessica utaha wewe kubera inzigo aremera yatange we ntuyatange ntuyatange. Inyuma yaho rero yari yafashe amajwi akaza ayarungikira abandi bantu kugira ngo bamufashe gutabaza, namwe muzoze murabikora. Iyo uri kurandondera ukambura ca ku bandi mundondere muri benshi nta kibazo, ko iyo maze tumaze gutorana nca mpitamwo umwe tuvugana nyene vyo canke uwundi muntu aserukira uyu uwo yifitiye telefone canke umavugana n'uwo nyene afise ingorane, ni vyiza mu bwoko ubwira n'abandi. Reka nabibishe rero ukuntu rero ngise audio ku wundi muntu nawe nyene atabaza, mu kurangiza nca ngaruka. Ewe ndahejeje gusa na polisi yanisavye pasiporo yanje yo ndambaye urwago kenda muri birati ndimwe nshikura co ndiruka. Ewe reka nirutse polisi iranyingarize. Jewe simva abaca nimusabire mugisha ubutabazi. Je nakubwiye ubu polisi iri imbere yanje natwe turi inyuma turiko tugenda duca mu maseta kuri office ndahazi. Jewe nimba mwamuhaye nomero Daniel ziwanje ahubwo n'abatelefone batarashikana kuri office kugira nabo bapolisi baje kuvugana na Daniel mumbwira telefone madamu wanje. Gishema ko muravugana nimumubwira ko ngiye kuri office. Ndegeze office kandi nemeye kuri hamwe itike nangire hako nopfirira. Ayo n'amajwi makeya yari yarungikiye abandi bagenzi biwe ariko aratabaza mu gihe yari akiri mu ngorane. Nahereye ku nyishu, mpereye kuri audio za mbere atabaza. Murakoze. Hanyuma ku bantu mukeneye kugenda Dubai turabafasha, muciye muri Angel Flyaway Travel, ni cya kigo kiri ngaha, ni agence iri ngaha ku barya Saint Michel kuri Iberevoir de Prona ngaha kuri hamwe kuri ca kiraro abantu baca hejuru imodoka zigaca hasi. Winjiye muri galeri ririya indani muri D inomero ubusa 9 usanga ayo agence bita Angel Flyaway Travel itwagwa no witwa Jacqueline. Nokuri Dubai bugezeyo kandi namara makeya amatike y'indege azimbutse ntahandi bayasanga. Reka ndabashishizemo ko na publicité namantanga ku rubuga rwanje. Promotion ubu ntayi hari mugabo n'ubundi baragufasha ukashaka kuja Dubai kandi ntibakugora cane bagukorera service hanyuma bikagenda neza. Iri ni tangazo namantanga ku rubuga rwanje nka Daniel Mugisha, ni promotion y'akazi Dubai rivuga ngo turakeneye abubatsi abafundi 50 ariko ni barakeneye kubera ko sishira hamwe ryanje, barakeneye abafundi 50 ni bamwe bubaka abamaso hamwe n'abayede majana 2. Abafundi bagahembwa 1300, abayede bagahe icyamadirihamu avunjwa amadolari amajana 350, hanyuma abayede majana 2 bagahembwa amajana 3 ku kwezi. Aya mafaranga mugabo ariyongera yose kubera ama heures supplémentaires. Hanyuma abayede barabagaburira ariko hariho naho batagabagaburira. Ibi kugira ngo menye vyinshi cyane kuri ibi hamagara 61 99 79 49 hitaba uwitwa Jacqueline plus 257 61 99 79 49 guteranya amajana 257 61 je inimero zanje z'umurazizi ni Daniel Mugisha amajana 358 amajana 314. Iyi ni promotion iri kiraba ubunyene itariki 13 kwezi kwa gatanu umwaka w'2026. Bakunzi banje nkuko mwabinsavye abo dutabariza bari mu vy'abarabo abo dufasha kuronka ubuzi Dubai, mwasavye ko no bazanira cenka babwira aho Jacqueline umwe akunze kubarangira ubuzi Dubai akorera. Ndabazaniye agence yiwe ahakorera ikibanza byose hamwe, ndanababwira ko yabazaniye promotion kugira ngo abereke ikibanza gishasha ariko arakoreramo. Izina rya agence riri mubonane Angel Flyaway Travel mu gisagara cya Bujumbura, ikorera muri Rohero Avenue do Boulevard do Prona Galerie Riria inomero D ubusa 9. Telefone niyo yani ya Jacqueline amajana 257 61 mu kubarangira neza. Raba muri iyi video, murabona iyi video uriya muryango hari imodoka yirabura kuri kariya kazingi hajya niho winjirana. Iki ni kiraro kimwe rudende kiri mu gisagara cya Bujumbura, kimwe imodoka zica munsi abantu bagaca hejuru kwibarabara rigenda kuri Saint Michel. Uhagaze kuri iki kiraro canke iri barabara abantu baca hejuru hanyuma imodoka zigaca munsi,
uba uhagaze neza imbere y'umuryango winjira muri galeri aho Angel Flyaway Travel ikorera. Ushobora guhamagara bagaca basohoka bakakubona. Jacqueline muri Angel Flyaway Travel mu kubaha urwinjizo yaciye abaha ama offer ku buzi bwose bw'ikiyede, bwo kubaka, bwo gucuruza canke ubuzi bwose bwo gukora ama supermarket, abakobwa n'abahungu. Ubuzi bwari ku miliyoni 7,800,000 yabushize ku miliyoni 6,500,000. Muhishikiye mushobora no kugira n'ikindi mumwisabiye. Mu kurangiza rero ndabibutse ko uko ari gutanga urwinjizo habonekamwo utu offer na promotion izomara imisi hagati y'itatu n'ine gusa. Ni wa muco w'abarundi wo gutanga urwinjizo umuntu yinjiye mu nzu nshasha canke yuguruye agence nshasha. Inyuma yaho rero ntawuzi ukuntu bizobandanyagira, ibiciro bizongera biduge, ariko iyo batubwiye ngo ni promotion y'imisi 3. Murakoze.